weje imbere ya ekipe yitwa Juventus de Turin igitsindo kimwe ku busa mu buryo bwiza cyane bwo kwani mu mukino bw'umugabo yitwa Xabi Alonso. Tubona ekipe yitwa Real Madrid isa n'igarutse mu ishusho nshasha itandukanye niyo twayibonyemwo imbere y'imigwi yari yabanje gukina nayo Al Hilal, Pachuca n'inkino zindi zagiye zirakurikira. Uyu munsi kwisunza ishusho twaraye tubonye imbere y'amaklub akomeye, urwego rwa Real Madrid n'urwego rwo gufata umwanzuro tuvuga ngo noneho ijana ku ijana batanguye kutwemeza ko ari abafavori ba Mondial de Club. Hano mvuze ko ari ijana ku ijana, nuba nirengagije ko harimo n'izindi club zirimo zikomeye, ariko Real Madrid ntanguye kubona uwo munsi itanguye kuntera ubwoba nka ekipe yitwa Bayer Leverkusen ya Xabi Alonso, kuko ni Real Madrid. Murabu uyu munsi abakunzi ba Real Madrid mwari mumaranye imyaka kwa Zinedine Zidane, ku mutama Carlo Ancelotti avuyemwo, ekipe ya Real Madrid ibintu ikirakina uyu munsi ni tera twiruke, nta guhagarara umwanya wose, utakaza umupira umenye ko utakaje uja kuwutora. Ni ekipe idashobora guha umwanya na mutoyi ekipe adverse ngo yifate igaruke. Muri iyi minsi urabona ko Xabi hari ikintu haremye muri iyi minsi mike amaze muri ekipe ya Real de Madrid. Real de Madrid abantu bashobora kuyihenda ko ngo ntiyarukirisa abakinyi benshi, ariko kutarukirita abakinyi benshi niho ingufu zabo ziri. Nariko ndaraba umpete yaratsinze igitsindo Juventus, afise ibitsindo bitatu, Gonzalo Garcia na passe decisive, amaze muri match zinafise mu bitsindo bitatu na passe mu bisanzwe muri match zine bakinye azigizemo uruhara zose. Abantu ko baravuga ngo Real Madrid ntiguze umwataka, ariko narayimbonye ko atamwataka ikeneye. Real Madrid uyu munsi wako barakina bariko barirengagiza Rodrigo. Ico ndiko ndabona trio izohava ikunda muri Real Madrid, igituma ndiko ndavuga ko Real Madrid igoye iri na favori nka 70% navuga ko iri mu ariko baragwanira kino gikombe. Ifise Kylian Mbappe yaramaze imisatari hari yakize, ejo twarabonye akinyi iminota mike, ashobora kuzokinisha Kylian Mbappe uruhande rumwe, akinisha urundi ruhande Vinicius, hanyuma akoresha umusatirizi wabo akiri muto Gonzalo Garcia. Iyo Real Madrid uko narayimbonye ikine n'ubuseri yari ifise muri rino joro ryakeye, biraboneka ko izotanga akazi gusumba izindi Real Madrid zose twagiye turabona. Izo twagiye turabona muri imyaka ya vuba, ndiko ndavuga nk'abatangiye gufana Real Madrid ku gikombe ca Champions League Carlo Ancelotti yayihaye aca genda haza Zinedine Zidane agatwara Champions League zitatu zikurikiranya. Kugera uyu munsi iratandukanye cyane na ekipe ihari uwo munsi. Igitandukanye ntihatandukanye abakinyi, hatandukanye filosofi y'umumenyereza aje muri iyi ekipe. Aha rero ekipe mbona isa niyo tanga akazi muri Mondial de Club isigayemwo yoba ari ekipe ya Bayern Munich, ariko vyose bizotangwa nuko tubonye yitwaye kuri Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ni ekipe ifise abakinyi bakiri bato beza, nivyo umpeti murumuna wa Jude Bellingham ntazokina match kwera Aronsi karata ya gatatu muri irushanwa. Vyanabihije iyi match twari tuzi ko tuzoraba abavandimwe babiri ko barakina, uyu Jude Bellingham na Jobe Bellingham bahuriye muri ekipe zibiri zitandukanye. Novuga ko nuruhombo kuri Borussia Dortmund. Umpete yaramaze imisi itwara neza, yari mu bayihetse, ariko ikizova hagati ya Borussia Dortmund na Real Madrid kizoba kidefinisa ekipe nyayo yo gutwara Mondial de Club, kuko inzira irimwo vy'ukuri. Biragoye ko match ya Dortmund na Real Madrid yo definise uzotwara Mondial de Club. Inzira imwe Madrid
yisanga muri demi finale zo nizo hamwe itsinzi Dortmund yisanga demi finale zo hura nizo yatsinze hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern ahubwo ino demi finale ironzira demi finale yiyenze ahubwo rero nariko ndirengagiza ko umvirizana ko niyumvira ko arimo Bayern gikomeye nibagira ko Paris Saint-Germain iri ngaho rero niwe muvye afisa gakona ujya Paris Saint-Germain tugiye kuraba currently niyo twaha amahirwe menshi gusumba na Real Madrid niyo twaha amahirwe menshi ariko muzi hari ubundi bu equipe ufise ibintu ntazi byabwo nka Chelsea kabundabunda n'abakinyi bashasha bazanye si ka Chelsea ni Chelsea oya bon si ka Chelsea jewe urabizi ngene ndayita oya ni Chelsea Football Club ndinda mahiri oya ubu ntikirindi ndama umviriza ndabizi ko ari ufana ariko nanje urazi ko ari equipe yanje ni ndinda mahiri ko twaramenyereye amahiri dutsindwa uko dushatse turatsindwa ubusi nkibivuga bya ndinda mahiri habaye impinduka nyinshi nivyo ariko ndinda mahiri yacu Chelsea Football Club ikiravanga ibintu ushobora kumenya ivyo yakinye uyu munsi n'ivyo ejo yakinye urabona ko ubu munsi igisigaye ko bakosora nabo munyegori wabo ariko akazi koko bazogatanga akazi koko muri Mondial de Club bazogatanga nishobora kuza kubavangira Real Madrid na Paris Saint-Germain ariko Paris Saint-Germain ifite amahirwe menshi gusumba Real Madrid ariko Madrid uravye inzira irimwo 80% irafite amahirwe yo gutwara kino gikombe Eddie uyu munsi twaraye tubonye performance equipe yitwa Real Madrid abantu bose bavuga ngo niyo shusho ya Real Madrid abantu bari biteze kubona kuri uyu muzo w'umugabo yitwa Xabi Alonso tubona ukurema kuburyo bushasha bwo gukina butanga umwanya n'icizere ku bakinyi batari bari muri system direct mu buryo Real Madrid ikina harimo nk'uyu mwana yitwa Arda Güler tubona Garcia musatirizi nimero 9 ariko arakoreshwa abantu benshi batashobora no kuzoba meilleur buteur w'irihiganwa bitewe nuko ari karitwara vyoba bisobanuye ko muri ubu buryo Real Madrid izosabwa guhindura poste za bamwe mu bakinyi bamwe kugira ngo uyu mwana Goncalo Garcia agume muri system n'uburyo bwo gukina bw'umugabo witwa Xabi Alonso avuye muri La Castilla imyaka 21 Xabi Alonso après match yabahuje na Borussia Dortmund yabigarutse ko aravuga ngo nta makinga nari mfise kuri Garcia Gonzalo Garcia nk'umukinyi mwiza kuko nkwibutse ko imbere yuko aja mwino projet nyakibiri yaramazwe muri equipe ya Bayer Leverkusen Xabi Alonso yaravuye kumyereza ino equipe ya kabiri ya Real Madrid nyuma yo gustaffinga karere ubumenyereza yiste yitangure muri La Castilla aravuga ati sinatunguwe nta nubwo ntabwo narishidikanya n'ubushobozi bwa Juan Garcia ujya ugenda kuhenda bere Aventena rego bugeze ku mukinyi mwiza uno musore ahubwo yakomantariye muri La Castilla yabigatse karavuga ngo icyantangaje ahubwo nivyo yaduhaye nivyo amaze ko duha mwizo nkino zibiri mu bisanzwe nari ndabizi ko ari umukinyi mwiza nta nubwo nari mfise amakeya ko ashobora kuduha vyiza mugabo vyandengeye natangajwe nivyo amaze gutanga Eddie hari ijambo rapporte yavuze ati Real Madrid ifise power ntiyigera yizerera mu bakinyi babo mu gihe twe dufise liberté ayo majambo abiri n'amajambo abiri atandukanye kubera iki Real Madrid ntiza gutora abana ngo baze kuyifasha ahubwo yo yizerera mu bo yaguze urabona ko Castilla waheruka kubona tara izamukiyeyo ikomeye ryari ni naba bapeti Raúl Asensio no Garcia aje nk'umwana Dani Ceballos yavuye
ariko yaduza aca flop nawe nyene bimutwaye umwanya byabanje kwa aragenda erega ni umwaka weze nimva niho tubonye nyuma yuko Toni Kroos asohotse niho tubonye ko Denis Ceballos muri Madrid arose umwanya muto wo gukina rero nako nakubwira Real Madrid ntigeze yizerera muri Castilla cyane yizereye mu bakinyi giragura hanze kandi nivyo turabona ni imyaka myinshi kuko kuva muri za 2002 bazana Galacticos ni equipe yagira tungwa n'abakinyi iguzi kuye hanze mu gihe equipe ya FC Barcelona yatunzwe imyaka myinshi na Ramazia niyo nyubako zabo nizo nyubako zabo igihe cyose Ramazia yabimeze neza Barcelona mvango yabirikira irajya Madrid batunze abakinyi beza muri la Castilla mugabo inyubako zabo nizo kugura aba Galacticos kuja ku isoko ya power rero yo ku isoko swat ya system y'uburyo umukinyi mwiza umwinjiza umuguze cyangwa utamuguze ukubaka equipe nziza y'abakinyi beza bava hanze canduge honda kwishura ikibazo Abdul warubajije biragoye ko Gonzalo Garcia yoza nkashwa nimero muri equipe ya Madrid biragoye nubaronse umwanya kwinyagambura kubera Kylian Mbappe ari hanze aramaze imisi agwaye Garcia afise uruhare mu bitsindo bine muri Mondial de Club Jabi Alonso amajije gukuramo Garcia ukinjiza Mbappe nishwa emeze gute yabishati gushiko no mwanya nanje sinze equipe nzokoresha mu bisanzwe na Charonde arasharondera 11 biwe bapakinye iminota mike ariho Garcia amaze kumukonvenka mugabo n'ubundi ntaramenye arakonvenka umve ko ari n'umukinnyi ari mu kibanza Mbappe bamwe mwiza ariko arasanga umusaruro ino Mondial de Club je nayifashe nka championnat y'ama precision izo garuka buri myaka ni precision iyi ni precision nziza izi ni za championnat bango bahora baja gukina muri leta z'ubumwe z'Amerika bagorana za Barcelona mu Mare Classic ariko no musi icyo Madrid yunguze muri Garcia niki nivyo amahigwe menshi tuzobona Mbappe na Vini batangura yego mugabo tumenye ko uburyo Vini akinishwa Mbappe yo ukinishwa yes cyane cyagiye Vini atari gutanga umusaruro cyagiye Mbappe atari gutanga umusaruro hariho Gonzalo Garcia ahubwo uno munsi Madrid igomba isubire mu bihe byo kwizera Benzema mugabo ifite Joselu yes tukwibutsa kuko ahantu nuzenya Ancelotti yabakinishije batwara iyi Champions League no vango ya 2022 2023 2022 uko Josera adebloka ama situation yari Champions League ya 2022 iyo batwaye Liverpool yari 2023 nivyo kuko 2021 ni Chelsea 2025 doye kwa Paris Saint-Germain 2024 Real 2023 Real suko yari ya 2023 2022 umengo ni Man City nuko che Man City ni 2023 Man City yatsinzwe na Chelsea muri 2021 yasohoye victoire muri 2023 Man City abwo ni yo muri 2022 iyo Real Madrid yatsinze Liverpool si je ne me trompe pas Tesori amaze umwaka umwe muri Real ego ni ya 2024 sivyo ni Champions League ya 2024 kuko ni aho Benzema yasohotse niba nihenze yagenda acaja mu Barabu na José aragenda ibintu biba byihusemo abantu bisobanura ko ino Champions ino Real Madrid tumva ko turi kono no munsi gutunga Gonzalo Garcia ni gutunga Benzema ariko ufise na José ndabibutsa ko Madrid imbere yuko uno musore bita Gonzalo Garcia yibonekeza nk'umukinyi mwiza gushika no mu nkino zinamaze kubagaragara muri equipe yande ya Real Madrid ndakwibutsa ko Madrid bari muri recherche yo kurondera umusatirizi nimero 9 mu gihe ubwo bitwa Arda Güler yarahari ndetse na Rodrigo bamukonta nk'umukinyi asohoka Madrid bavuga bati murabizi ko hari umusore wa Ante Budimir wa Osasuna murabizi ko bavuga bati dukene ni profile nk'iya Joselu muri equipe ya Real Madrid
bagakonda uwo mukinyi ataza kubagura avec l'experience yiwe n'imyaka n'iki niko n'uburyo ariko agenda asohoka ataza no gusaba umwanya munini wo gukina wo gukina atempoza umumenyereza ko mu mwanya bivanye n'ubutafise atanempoza na equipe ibintu byinshi bivanye n'ubutafise baravuga bati dukeneye umukinyi azi gutsinda azoza nk'umudubrire wa Mbappe mugiye swat Vinicius nako vyanse Mbappe akashigwa mu bamfa gakina habo uwo mukinya kaza uno munsi rero ino Madrid iza ry'umugabo bitwa Gonzalo Garcia ryaje gukemura ibibazo vy'umunimero 9 bw'umudubrire peu importe ibitsindo yotsinda mwino Mondial de Club simbona uwo bita Gonzalo Garcia aza nka nimero nako ndababwira Joselu burya mvaga Joselu yabaye muri area ya 2024 Benzema yasohotse 2023 siyo yari muri area ya ba Jude Bellingham yaba Vini na ba Rodrigo mugabo kabona ko asohoka hanze avuye inyuma akaza kudeproka situation peu importe 11 niba hinduka kwa Ancelotti rimwe na rimwe akene mva kuruhira abakinyi akene kurihanga ba nk'umwe hagati ya Rodrigo na Vini niyo acazana Joselu akamuzana muri system ya batatu mva ngo bane batatu canke se izindi system sivyo rero mbona Gonzalo Garcia ku myaka 21 numukinyo wo gutegura ku myaka umukinyo wo gutegura bwo n'umwana umukinyo guhabwa umwanya vyamaze no kuba mukanya beje ko bimva bumenyekana ko body ubuyobozi bwa Madrid ndetse na body y'abamenyereza amaze kuba bemeranwa ko tayari Gonzalo Garcia n'umwe akarandikwa nk'umukinyi wa equipe ya mbere akava muri inde muri Castilla rero simbona ko Xabi Alonso yo kwiyumvira tumutwe kwiyumvira ngo ninde mukinya subiri ninde mukinshora kwicogira ngo integro no musore ahubwo uno araza kuba ari umudubrere wino attack nimba Vinicius nimba Vinadahari azafise solution yo gutanguza Mbappe mu ruhande yarasanzwe akina ku 11 hanyuma Gonzalo Garcia akaza ku nimero 9 kandi akamuha ivyo bitsindo yes Chris umwana yitwa Rodrigo Goes bigaragara ko ari karatakaza umwanya ku muzo w'umugabo yitwa Xabi Alonso atanze umwanya kuri Arda Güler atanze umwanya kuri Gonzalo Garcia akazoza kuyu mukinyi muri aka kanya twokabonera mu ciciro hari ikintu nkunda kuvuga cyane ari ikintu bita kuba nta munoza equipe ya Real Madrid nta mukinyi n'umwe ndigera mbona aja hejuru yayo raba Cristiano Ronaldo ingene yagiye nk'umuntu atakintu yigeze afasha Real Madrid n'umunsi nari karibukwa umupeti Rodrigo Goes umunya Brazil nta utemeranya n'abantu twese turi ngaha kuri iyi plateau ya PJ turemeza yuko ari umunyempano n'umukinyi mwiza ariko ikibazo yagize ni ikihe umumenyereza je Xabi Alonso ashitse muri Real Madrid hari umwuka utari mwiza hagati ya Real Madrid ubwayo n'uyu mwana Rodrigo bavuga bati umpete yamutwa bandanya tumuha twobandanya tumukorera ivyo yifuza vyose nabandi boca bamenyera bakaza baragira nk'ivyo yigira umpeti na equipe kwisatokinamwe umunsi na equipe kwisatokinamwe ushima urona ko na Arsenal yamurondeye inshuro nyinshi n'iyindi migwi yamukeneye kuko twarabonye ko ari umukinyi mwiza nakuze aracari muto ariko Rodrigo Goes uribuka ko match yatanguriye iyi bakinye atakinye n'umunota n'umwe yari ya Red Bull Salzburg ntiyakinye n'umunota n'umwe avuga bati iyi nta nici maze turaje dukina ariko nta munota umwe bamuhaye baraza baradefanda ibintu urabona ko ari byo kwikurayo nagira ndakumenyeshe ko umpeti je kazoza kiyo muri Real Madrid ndiko ndakabona kari ahantu habi cyane aho iyo byo bari vyiza ahubwo iyo byaba byiza umpeti yo gihakirikare bigishoboka akironka imigwi murondera ataricara bikwiye kuko je natangwe kubona Xabi Alonso style y'umuhungu ntashobora kuyemera sinzi ko urabona ingene Rodrigo akina arashobora kugufasha musatiriye ariko arashobora kugufasha mugiye kudefend kandi uwo mugabo aje akeneye abakinyi bakora no ico kwita double travail kudafanda no kwataka
rero udashobora kuza kumufasha iyo mutakaje umupira ngo uze kudefanda, udashobora kumufasha bakwatse umupira ngo uze uwukwatse, ntashobora kugukoresha. Nico gituma ubona ariko araprefera aba bahungu ku ruhande ashobora kwinjiza Arda asize umpeti hanze, kuko Arda aracari muto, aracafise ibihaha, ntiyamenyereye ubunebwe, ariko arakora. Arda gurana mu solution zirenze imwe kibuga muri system ya 3-5-2. No musi ashobora gukina. Ya uno musi haro ino system ya 3-5-2 iragusa kuteza ko ufise umukinyi hagati mu kibuga ashobora gusatira cye ku ruhande kandi akanaza no gufasha mu gihe kipe yawe iri mene akaza hagati akagira iki ashobora gufasha hagati kandi erega aba mediateur bakina muri system ya 3-5 akina role zibiri mu kibuga, akina hagati mu kibuga agakina satira cye ku ruhande, aje no kudefanda cye ku ruhande kandi rumwe baba bameretse gucako. Sinzi ko murabibona rero umpeti Rodrigo Goes sindiko ndabona kazoza ko muri Real Madrid, niko ndamubona mu miryango isohoka, kuko urabona ko ivyo bavuga vyose nivyo kuduhenda twebwe kugira ngo baduhuma amaso. Ndamubona soha gusumba ko yanahaguma mugabo sindamubona soha kuno munsi. Mugabo ndabona mwino projet ya Jabi Alonso Rodrigo Goes ashobora kubona umwanya bigatuma ari umukinyi tutabona muri projet zigiye kerekire muri equipe ya Real Madrid. Haro gutinya kumutakaza bibwe mu bintu bikunda kuba kwa Madrid ni bya bindi nyene, hari ingingo z'uburyo Perez wababona ko atotakaza izina rikomeye mu mupira w'amaguru. Gusumba ko umumenyereza bavuga ati noguma nabo nkeneye muri projet zanje. Nvuga ko Perez abashaka y'amazina y'abakinyi mvago bakomeye afise abagumane, mugabo umumenyereza ni navyo biri muri bimwe bapfuye na Ancelotti. Urabizi ko Ancelotti yamubwiye ati uko biri kose nago tuzogira umwaka mwiza tudafise nimero zibiri mwiza. Perez uburyo bwiye bwose abushira mu yingizo rya Kylian Mbappe. Kylian Mbappe nivyo avuye kwa Paris Saint-Germain atamafaranga aguzwe, mugabo ari mu bakinyi batwaye imwinja yiwiwe, bahawe amafaranga menshi, batwaye amafaranga menshi kipe ya Real Madrid. Rero ivyo vyose rero bihura muri ca kintu, nivyo bivuga ko Xabi Alonso akunda uburyo Rodrigo akinishwa. Mugabo turavye zino nkino zibiri za Red Bull Salzburg nande na Dortmund baremva ngo na Juventus barabakinyi, uriyumvira ati muno mukenyuro eske Rodrigo aremera ko mu backup biragoye. Kuko biragoye ko tuzabona abakinyi batatu nako abasatiriza batatu mvuga bahura mu system kandi tumaze kubona ubushobozi bwande bwa Dagure. Rero Rodrigo gukina nuko Dagure yo bari ko n'abasubira abandi. Mwana yitwa Franco Masatu wona ujya nta pressure azoshaka kwa equipe. Nta pressure azoshaka kwa equipe. Uyo mpeti kintu ca mbere aje ko icazi coco nuko ubwa mbere n'umunya Argentine. Aca hehe? Acha mvuga mu ruhande Rodrigo acha. Yes. That's why Rodrigo ntari muri Pro za Madrid. Erega iyo yabona ko bazomugumya muri bari kumuzana. Gato byasi officer Dagure muri system ziwawe uri Xabi Alonso. Yes. Urabona ko bitokuna ko Rodrigo akina na Dagure bakina. Ucuza n'undi mwanya kiri muto. Nawe asaba umwanya. Akina aza gusaba umwanya muri projet zawe. Azomuga nta gusaba. Tuvuze uno munsi biragoye. Muga muri kazo y'umusaba. Musanzwe ntaza kwempoza. Franco Masatu wanto akina imvango muri gwa ruhande Rodrigo akina. Yes. Iyi ni nzira buhoro ubona ko nabo nyine batabona gusora Rodrigo bikunze, mugabo uno munsi ejo canke ijya yejo ndanakwibutse hari amakuru avugwa ko izina ntiramenyekana, mugabo muri vestiaire ya Madrid hari umukinya akomeye amaze kwisabira gusohoka muri vestiaire. Madrid yamubonye ishivuga ngo equipe izozizana amafaranga twifuza uzosohoka, iryo zina ntiramenyekana. Ante parenthèse ndibaza ko izina rya Rodrigo, kuko Rodrigo gushika no mu nkino ziramaze kubona ko muri projet za Madrid bigoye kwaboneka. Yes. Vyari maze iminsi ari ikibazo gikomeye cyane, bati biganiro reka tubanze tubihagarike, tubanze tumenye neza ko ariko tubutse ko Borussia Dortmund batsinze Monterrey ibitsindo 2-1 mu ijoro rya rikeye. Vyatumye rero quart de finale ziboneka zuzuye. Quart de finale ziboneka zuzuye mwine Mondial de Club.
Real Madrid bazokina n'umugwi wa Borussia Dortmund ya kasamutwe match tazoba yoroshe azoba itariki ni ku munsi wa gatandatu azoba isazini kano kantu aka kamaci gituma abantu babona kitondera bakakaraba iyi match ni match giye guhuza abadage Real Madrid sinzi ko bamaze kuja muri filosofi y'abadage bamaze kwinjira muri system z'abadage system y'abadage imati tera twiruke nta guhagarara wewe uvuga uti ndakubwiye iyi match ni imwe muri bon barayinywa barayisumbya abakinyi beza barayisumbya karite ariko kandi ejo batsindiwe double na Serugira se mbwa Monterrey akakipe ka Monterrey kari kabisha kabate possession kabateye mu papa katekire kadrindu ariko haro katahaze oya karakinyi na ekipe ni makata muzobagiye barahura bose karakinyi iki ndi muri demi final yes wa gatandatu itariki 5 Real Madrid Borussia Dortmund isazine Paris Saint-Germain 12 Paris Bayern kwa gatandatu hanyuma imbere yuko dushika kuri uwo munsi mu bucagucagu bwo gatandatu isa 9 Palmeiras na Chelsea mugiye kwa gatanu isa 3-0 Fluminense na Hilal abantu reba ariko barihenda kuri Palmeiras na Chelsea ngo Chelsea irakomeye Palmeiras irashobora kunga umuntu ndabatuye equipe ingene kina oya dupariye jewe muri Misiri kandi barakanwa c'est devant ni wabonye ko nshanja kugura jezi ya match yabo ya mbere ngibona mva no uzogurya Chelsea oya arayifise enda kubwira ikintu kimwe jewe Chelsea ndumugu wanje sintinya kubivuga kuko imbere ko nza kumenyesha amakuru na rumuntu sintinya kubivuga niyo mpamvu Chelsea ni ahubwo bitonde kuko iyi equipe je nabonye irateye ubwoba iri muri neza cyane ariko Chelsea rero iciza buri mwanya ifise abakinyi nka batatu ibifise shwa gusa iri mu nzira nukuri ko Imana Chelsea iri mu nzira mbi India za Fluminense zari Hilal kana naho yobandanye ndabira ari erega iri muri equipe urabona nazo ko ari na Fluminense biragoye heraba iyi nzira iri mu equipe naho yotsindwa atacihomba urazi kuja mu equipe yose ari mu ngaha baramutse avuye mu ngana cahomba kuja gukina n'umuntu adafise icahomba ni nkanje umbwiye uti ndakugiriye iki ngane bwati ivyo birakuraba naco mpomba muri make zino equipe hano zageze zibati n'ubundi twari tuzi ko tuhageze ati turahitana na sinzi ko mabonye Fluminense ngene yaciye ipostinga akantu ngo hayi Botafogo ngo muri ngo Rio de Janeiro ngo mubone kirere ngo hayi Botafogo na Flamengo ngo kirere Rio de Janeiro komeze gute bira vibra yes bamwita Nico Williams nyuma yuko mwaja wiwe avuze ngo reka tubanze tumenye nimba umukinyi wacu azokwandikwa muri La Liga kugira ngo afashe equipe yitwa FC Barcelona biba ngombwa ko umugabo yitwa Nico Williams ava mu biruhuko yararimo ataha mu gihugu ca Espagne kugira ngo amanza finalize ikibazo cavutse hagati ya deal yiwe na equipe yitwa FC Barcelona bati nta kibazo gihari ibiganiro vyasubiye kuja ku murongo nkuko vyahora kugira ngo dushobore kuzobona umugabo muri equipe yitwa Barcelona ni nyuma yuko uwo mugabo Nico Williams avuze ati wimwe abagabo mwe je nkene gukinira FC Barcelona ntimuze kumpa amategeko y'ivyo nkora n'ubuzima bwanje bwo murakinira ko dossier yanje reka ndayifatire mu ntoke jewe nyene nandikwa canke ntandikwa nifuza gukina FC Barcelona ni mu gihe iyi equipe ya FC Barcelona yavuga iti batugoye turazi neza yuko Mirasi ifise ikibazo c'uburyo n'ubundi Rafael waracari hariya Luis Diaz ari ngaho hanze ntabwo badufise nico gituma na FC Barcelona ivuga iti ivyo mukora vyose kazima rimwe mwateye intambwe ya mbere uribuka ko bavuze yuko Deco yambwiye ati nimba ushaka gukinira FC Barcelona vy'ukuri bari gutera intambwe ya mbere si twezotera intambwe tuza kugaruka kurondera ko twaramaze kukubwira mwakoze no twadukeneye cyane rero iyi Nico Williams ntashaka gutakaza amahirwe yo kuza gukina FC Barcelona niwo mugoshaka kuza gukinamo kandi ni biriko biratumwa na bano bahungu wa FC Barcelona Lamine Yamal n'umugenzi wiwe abahungu Daniel Olmo bakina muri equipe nationale batingo ahuzo kwisanga nkuje mu rugo aha muri Barafinya bariko baramuresha urabona ko ashaka kuza aho yifuza ni bimwe n'amamvuga FC Barcelona sinzi kurabona abantu baje
kuyikinira suko ari equipe ikomeye cyane canke equipe yo kuri rundore wese uburyo bwinshi ahubwo equipe FC Barcelona ni gituma ikomeye uyu mwaka nuko ikikinirwa n'abantu atarabacangero irikikinirwa n'abafana bayo abafana bayo bo muri kahise nibo bari ko barayikinira neza uretse bamwe ariko iyi diri ya Dani Olmo ya Nico Williams irikiraga niko novyita Eddie duvuge ko yari intambwe ya nyuma Barcelona igiye guca ibishira ku musozo na cyane ko bamwemere ko gushika itariki 13 ushobora kuzoba bamaze kubikura mu nzira idiri zosaba kwivuga ko nyuma y'itariki 10 zo kwindwi ubonye hari ibintu bibiri ko ari kibaye inyuma yuko havuzwe ko Arturo Niko yabwiye Barcelona ngo banza mutugarantise nimba umusore azo kwandikwa niko ngo yiviriye mu biruhuko kugira ngo aze kurangiza ivyandikwa rya Barcelona yanabwiye yahaye message amuhagarariye ati nimba mutabishoboye mureke kwivanga mu nzira zanje ivyo kwandikwa nzokwandika mwankene kwitwa umukinyi wa Barcelona niko yasubitse ibiruhuko aza kugira ngo arabe uburyo finaliza deal Barcelona mwemere ko itariki 9 zitazorenga mugabo we yabasavye itariki 5 z'ukwindwi ati singine koneka mu myimenyerezo ya equipe ya Atletico Bilbao Barcelona iti ntitukugarantisa ku itariki 5 tuzoba twakwandikishije byaheze ati mugabo itariki 9 dushaka ko twabihejeje cyavye basi ngo Barcelona gushikira umwanya nta mafaranga ifise nta n'urushifise kwandikisha umukinnyi wese Jaga cyane ati gute Barcelona kwishura muri diri yo kwishura muri diri y'imiliyoni 32 itana kuvisa uburyo mwandikisha Barcelona kuno diri ya Nico Williams nzoza kuivuga ko byinshi niki nyuma y'itariki 10 z'ukwezi kwindwi yes ngivyo nguko vya Nico Williams ni vyinshi ku mugabane wa Buraya Jonathan David vyaheze n'umukinyi wa equipe ya Juventus de Turin yamaze kugerayo Jared Braithwaite yabenze equipe yitwa Manchester United gati mujeve ngaha mugende reka niyongerera amasezerano muri equipe yitwa Everton hanyuma ikindi cabaye Joao Pedro musatirizi wa equipe yitwa Brighton and Hove Albion yamaze kwiyunga na equipe ya Chelsea amasezerano y'imyaka 7 ni vyinshi cyane muri za transfer ku mugabane wa Buraya ariko uyu munsi yani wacu mu Burundi dufise akamace keza Eddie hakugi wanyu mu Cibitoke All Stars mu Cibitoke mbona badukubisa kanu kakariste k'abakinyi bahari na kamace novuga ko kaza ko bari keza witwa Jean Paul Neymar ngo yamaze kugerayo Isa kuva muri message ngo zariyo Alter Sogoro ave muri Afrika y'Epfo ariyo Aimable Bama Alfred Peter muri Bumamuru Mama Nicolas muri Bumamuru Jackson Swedi na equipe afise Agape kuva muri Ngozi City ahi kuva muri